ya interineti. Ikoreshwa rya interineti muri Irani ryari risanzwe rigengwa n'amabwiriza akarishye. Avugana na guverinoma nshya yashizweho na Perezida Masoud Pezeshkian, Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko hagomba kuba uburyo bwo kubahiriza amategeko n'ahatagaragarira amaso nko kuri interineti. Yasabye ko niba nta mategeko ahari abigenga akwiye gushyirwaho, bityo ubutegetsi bugashingira kuri ayo mategeko bugenga imikoreshereze ya interineti mu gihugu. Amagambo ya Ayatollah Khamenei aje mu gihe Perezida Masoud Pezeshkian yari yarasezeranije rubanda kuzadohora ku mategeko akakaye agenga imikoreshereze ya interineti mu gihugu mu gihe yiyamamazaga. Irani imaze imyaka ikumirwa gukoresha imbuga mpuzamahanga nka Facebook na X yahoze ari Twitter. Izindi mbuga nka WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok na YouTube nazo zarafunzwe. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Israheli yatangaje ko yabashije kurokora undi muntu muri 250 bafashwe bunyago n'abarwanyi ba Hamasi mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Ingabo za Israheli zavuze ko zacyuye Kaid Farhan Al-Kad w'imyaka 52 nyuma y'igitero cyakoranywe ubuhanga mu majyepfo y'intara ya Gaza. Ingabo za Israheli zavuze ko zamukuye mu muyoboro wo mu kuzimu, ariko nta makuru arenzeho zatanze. Al-Kad akomoka mu bwoko bw'abanyamuke b'Abarabu bo muri Israheli bitwa Bedouin. Yari umwe mu bacungaga umutekano ku ruganda rwari rushinzwe gupakira ibicuruzwa ry'ahitwa Kibbutz Magen, rumwe muho Hamas yagabye igitero ku itariki ya 7 z'ukwa 10 umwaka ushize. Afite abagore 2 n'abana 11. Israheli yatangaje ko basanze ameze neza, bityo akaba yajyanwe mu bitaro ngo barebe niba hari ikindi kibazo ku buzima bwe. Amashusho ya televiziyo Channel 12 muri Israheli yerekanye aho umuryango we biruka mu bitaro yajyanywemo bamaze kumenya ko ingabo za Israheli zamurokoye. Umuvugizi w'inama ishinzwe umutekano w'igihugu muri Perezidansi ya Amerika yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yakiriye neza ibohorwa rya Al-Kad kandi ko Amerika ikomeje gutegereza ko n'abandi bose bafashwe bunyago harimo n'Abanyamerika barekurwa bagasanga imiryango yabo. Israheli ivuga ko Hamasi igifite abantu 110 yafashe bunyago. Abagera kuri 1/3 cyabo bakekwa kuba barishwe. Abandi barekuwe mu igurana ry'igihe Israheli yarekuraga Abanyapalestine yari ifunze mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Israheli yabohoye imbohe zayo 8 mu bitero 2 yagabye byaguyemo Abanyapalestina batari bake. Hamasi ivuga ko hari abafashwe bunyago na Israheli. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yavuze ko ingabo ayoboye zigaruriye kilometero kare 1300 z'akarere ka Kursk ko mu Burusiya mu byumweru 3 zimaze zigabye ibitero ku butaka bw'icyo gihugu. Yavuze ko muri icyo gihe ingabo ayoboye zimaze gufata imbohe z'Uburusiya zigera kuri 594, bakaba bizeye ko bazazifashisha mu kubohoza Abanya-Ukraine Uburusiya bwatwaye bunyago. Rwema mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa radio yacu voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Umwaka w'amashuri uzatangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Hirya no hino mu gihugu ababyeyi baregeranya ibikoresho abanyeshuri bakeneye. Bamwe ntibiborohera kubera ko ibiciro by'ibikoresho byiyongereye. Abatuye mu kigwati cya Mutambara mu Rumonge baravuga ko ubukene bubugarije butazatuma babona ibikoresho bikenewe. N'inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Urumva tubisenga Imana kubera hariho umuntu yatubwiye ngo n'inyuma ya karabaye ngo Imana irakora, rero dukoresha ukwizera. Uwo ni umwe mu babyeyi bateshejwe izabo n'umwuzure w'ikiyaga Tanganyika, ubu akaba aba mu nzu y'ihema ku Mutambara wa Rumonge, aho yariko yishura umukunzi w'Ijwi ry'Amerika ko yihebuye ko atazoshobora kuronka ibikoresho by'abana biwe buca batangura ishure. Ico gihe yari kumwe n'umwana wiwe yiga mu mwaka wa 3, afise abandi babiri, umwe yiga mu w'indwi uwundi mu 8. Yasiguye uko ubuzima
ubuzima bwifashe muri kino gihe umwaka w'ishure wimirije gutangura. Uburyo tuhabaye no kuri tuhabaye ku kibazo kinini, inzara, ubukene, eka nta kuntu mbona urumva ngira twibereyeho kubw'Imana gusa yonyene. Ubwo bukene nabwo butegwa nuko abo bateshejwe izabo n'umwuzure wa Tanganyika ataho barima bafise, ntibadandaza kandi nta myuga yobatunga bariko bararangura, naho borima babanje gukebesha ntibaharonka. Uyu mukenyezi yari yabajije bamwishura bati n'ubu nyene zisahana ariko mbaza uwundi mukenyezi ngaha ndamubaza nti wewe wabaye ino muraturangira aho twoseta naho ba mu bigazi dufume turima yampakaniye tinaze ntaho menyereye tuhakura mwande ntawuhaduha. Tubajije ukugene bariko baritegurira kurungika abana ku ishure, uyu mukenyezi afise abana 4 biga yagize ati kaze nta na kimwe bakaze ntavyo numva mu mutwe wanje kuko hajya kwitegurira ikintu uba ubona n'ikintu intambwe ugezeko, none kugera uno munsi iyo ntambwe zewe ntayo mbona kuko no kurya ni ikibazo n'isida, nta kundi rero zewe numva umenga ndiko ndavyitegurira kuko navuze nti ivy'Imana izokora nivyo nyene nivyo tuzoyakira. N'abana b'abanyeshure baba muri ico kigwati bari mu mwiheburo. Uyu n'uwiga mu mwaka wa 5 w'ishure shingiro. Nacho nditegura kuna amakaye ndabona na birato na uniforme ndabona. Abavyeyi bagiye kubirondera sizi ko bazobironka. Bamwe muri abo bavyeyi barizeye ko Imana izobafasha bakaronka ababaha ibikoresho by'ishure, abandi nabo bati tuzoba turabagurira amakaye 2 bongere ko ayo bakoresheje mu mwaka uheze agisigaranye impapuro nkeyi. Ubu wundi muvyeyi we ntabona uko azobigenza. Nihagera gutangura amasura atana kimwe bafise no kwicara muhira nta kundi, kandi abana nabo bagaca bakuraho ingeso mbi, kuyerera, kwangara kubera batagiye kwisure. Urongoye komine ya Rumonge Augustin Minani amenyesha ko ikibazo c'abo bavyeyi basaba gufashwa kugira ngo bashobore kurungika abana babo kwishura akizi. Yizeza abo bavyeyi ko batazoronka ibikoresho babihawe n'amashirahamwe komine izobasahiriza, ariko aratanga impanuro kubahora bahabwa ibikoresho by'abanyeshure. Twoshimeka cyane dusaba bene igihugu ko iyo bahawe amakaye kuri we yakoresha kuyaha abana kugira ngo baje kwiga ntibasubire. Twabonye umwaka uheze aho usanga baje kuyadandaza hakuyashira abana, ukabona umuntu hawe amakaye n'ishirahamwe iri akaza gusaba irindi shirahamwe bakabigira nk'urudandazwe. Iyo ngendo rero mbi turasaba ko itosubira kubonekeza uyu mwaka. Ku isoko nkuru ya Rumonge ibiciro by'amakaye biteye umwihebura abavyeyi ko batazoshobora kugura amakaye akwiye abana bose bari mu mashure. Uyu numwe twahuriye aho bagurisha amakaye. Ibiciro vy'amakaye vyaraduze cyane ku rugero rwo hejuru, ahubwo birateye n'ubwoba turiko turavyitegereza, twumva agahinda umwega haraduhindanye n'abanyeshuri bagiye kuja kw'ishuri muri uno mwaka. Byatubereye ikibazo rwose bikomeye. Ingaruka nuko tubona abana benshi bamwe nk'abadafise amanota meza umenga tuzobagabanya tubakuremwo kw'ishuri, hasigare twigisha bo tubona bafise amanota meza. Aho ku isoko mu Rumonge ikaye y'impapuro 100 yahora igurwa amafaranga 2,000 mu mwaka uheze ubigeze ku mafaranga 3,500. Iyi mpapuro 60 ubigurwa 2,000 kandi mu mwaka uheze itarenze amafaranga 1,200 y'amarundi. Iyo duga ry'ibiciro abadandaza basigura ko riva kwitituka ry'ifaranga ry'u Burundi, ubukene bw'ibitoro bituma kwiyunguruza no kunguruza ibyo uranguye biduga. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mu ntara ya Muhanga mu Rwanda, abacuruzi bo mu mujyi wa Muhanga baravuga ko bazahombera muri gahunda ya leta yo gusenya no kuvugurura amwe mu mazu. Hari abasenyewe amazu bari bamaze gukodesha. Inkuru icukumbuye Eric Wagirugusa. Mu masaha ya 3 za mu gitondo ku manwa y'ihangu kuri uyu wa kabiri, ijwi rya Amerika yigereye ahantu abakozi bari hameze nk'itongo hahoze inzu ziciriritse. Barahatunganya beneho bitegura kuhazamura igorofa. Ni neza ku muhanda munini Kigali Kanyaru. Aha kimwe n'ahandi hahoze hakoreramo abacuruzi batandukanye, bavuga ko ubutegetsi bw'abatunguye bubasohoraho bakoreraga nta nteguza. Bakemeza ko ba nyir'amazu basabwa kuyavugurura cyangwa kuyasenya bakubaka bundi bushya mu kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi batigeze babamenyesha, ahubwo bo bagakomeza kubishyuza amafaranga y'ubukode. Uyu mucuruzi utifuje kugaragaza imyirondoro ye kubw'impungenge z'umutekano we asanga ibyababayeho bitari bikwiye. Twarahungabanyijwe pe ntabwo ari byiza.
nawe reba nyine kuba wacuruzaga ufite clientele, ufite abakiriya, uri ku iseta wizeye ko uzakomeza ugakora nta kibazo, ugatungurwa nyine no kugira ngo baze bashyireho igipapuro ati ntabwo mwemerewe gukoreramo hano, tugiye kuhasenya. Wenda ni itegeko rya leta ariko ntabwo baduteguje, byibuze niyo baduha n'amezi n'atatu yo kwitegura. Kubwo uyu mucuruzi ibihombo ni byose. Twarahombye pe, urabizi alimantasiyo zibamo amata, zibamo imigati, zibamo amaforomaje, zibamo amatofu, zibamo biki byose, ibyo byose bimwe twarabijugunye. Mu bikorwa by'ubucuruzi Ijwi rya Amerika ryabonye byafunzwe hano mu karere ka Muhanga harimo n'inzu zacuruzaga imiti. Uyu yakoreraga imwe muri za farumasi zafunzwe. Avuga ko byadutunguye kubera ko nta rwandiko twabonye, ariko birashoboka ko nyiri inzu we bitamutunguye. Kuva ku itariki 6 ntabwo turi gukora, ko tubategereza ko batwemerera gukora ahandi ku yindi nzu bitewe n'ubwoko nyine bw'iyo bizinesi dukora. Aha mu karere ka Muhanga yaba umucuruzi wakodeshaga ndetse na ba nyiramazu yafunzwe, biragoye ko wabona uwagira icyo agutangariza yisanzuye. Nugerageza gutinyuka ntabura kuvuga kebaguza. Bakavuga ko badashaka kwiteranya n'ubutegetsi. Nta numwe mu bafite amazu yafunzwe wemeye kugira icyo adutangariza. Bamwe twabahamagaraga twamara guhura nabo bakatubwira ko bagize icyo batangaza byabagiraho ingaruka, ubundi baduha gahunda yo guhura nabo bakatubwira ko bitagishobotse. Tuganira n'abayobozi b'akarere ka Muhanga badutangarije ko abacuruzi babagejejeho ibibazo bagiranye na ba nyiramazu. Bwana Gilbert Nshimiyimana, perezida wa njyanama y'akarere ka Muhanga, yatubwiye ko muri iki cyumweru biteguye kuba hagati y'impande zombi zifitanye ibibazo. Ntabwo ari kera rwose, ntabwo birenga iminsi 2 cyangwa 3 tutabikoze ngo bahure baganire twumve uwarenganye, ikibazo cye tucyumve tugihe umurongo. Njyewe ikibazo nanagejejweho ni icyo ngicyo cy'abacuruzi bakiriye amafaranga y'ubukode bucya basenya. Rero narabyumvise numva ntabwo byaba ari byo, birasaba ko ukuri kwabyo tuzakumenyera muri iyo nama. Ijwi rya Amerika yanavuganye n'abahagarariye urugaga rw'abikorera mu murenge wa Nyamabuye ubarizwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Bwana Theophile Nkundi yubakuriye yavuze ko baba ba nyiramazu ndetse n'abacuruzi bagiye bakorana inama n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye bagahuriza ku gikorwa cyo kuvugurura umujyi. Yavuze ko ibyo abacuruzi batangaza bitari mu kuri. Umuntu wese nyine ashobora kuvuga ibyo ashatse bitewe n'uruhande yumva abogamiyemo cyangwa arimo, ariko batagize ibintu byo gushaka yenda kubeshya. Izo nama zose nkubwiye byagiye bivugwamo n'aba nyiramazu ubwabo bari no muri izo nama, n'abacuruzi barimo bakabwirwa ko bagombye kuvugura. Bwana Nkundi akavuga ko mu rwego rw'iterambere habayeho abananiwe kugendana n'impinduka. Ibyo nawe kandi urabizi nk'umuntu intellectuel, impinduka n'uburyo bw'iterambere biragendana. Hari ababyumva neza, hari abifata, hari n'abatabyumva na gato baba batanabishaka kwishakira inyungu zibwite. Ntabwo kuvuga ngo uracururiza mu nzu imvura igwa ikakugwira wakwifuza kuyigumamo koko. Umwe mu bafite amazu ugiye gutangira kuzamura igorofa wanze kugira icyo adutangariza ntiyabuze kuduhamiriza ko hari abacuruzi batunguwe no gufungirwa ibikorwa byabo ba nyiramazu batarabateguje. Kubw'uyu muturage ukora ubushabitsi butandukanye Muhanga agasanga bene amazu bagahawe igihe gihagije bigafasha impande zombi. Mu by'ukuri niba nta mpamvu yindi ubuyobozi bugambiriye bakagombye kugira ngo ubishoboye abikore, ariko utabishoboye bakaba bamuha n'imyaka 5 cyangwa 10, ariko ntibazani kubagaho ngo bavuge ngo abantu basenye bahagarike izo nzu, kuko izo nzu nizo zari zitunze imiryango yabo. Umujyi wa Muhanga kimwe n'indi mijyi yunganira umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali iri ku nkundura y'iterambere rigomba gusiga ivuguruwe, inyubako zigakurikiza igishushanyo mbonera cyagenewe buri mujyi. Nitwabashije kumenya umubare wa nyawo w'abasabwa kuvugurura cyangwa gusenya bakubaka bundi bushya. Gusa isoko zacu zikemeza ko inzu yose y'ubucuruzi iri ku muhanda mpuzamahanga mu mujyi wa Muhanga igomba kuba ari igorofa igeretse. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirondera Kinyarwanda. Mu Burundi abasabwe gukora recensement y'abaturage, amazu, ubuhinzi n'ubworozi baravuga ko batahawe ubufasha buhagije kugira ngo barangize umurimo bashinzwe. N'inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi mugezwaho na Desire Hatungimana. Ahatandukanye mu gisagara ca Bujumbura canye mu gihugu hagati, abakunzi b'Ijwi rya Amerika harangwa umwiheburo mu bategerezwa gukora rusansuma y'abanyagihugu, inyubako, uburimyi n'ubworozi. Bamwe n'udusakoshi twabo bari baryamye hasi kuzuba, ubona ko ikigoyi kibarembeje. Abagifise utuguvu nabo hari abari mu turwi
abandi umwe ahava agenda agaruka. Hari n'ababazanya icyo bokora bijijanye imitima ku ngingo yo kwitahira. Mu myidogo myinshi bibaza uwo bakura ku ruzuba n'inzara by'iminsi 4, ubona ko benshi barambiwe. Ugerageje kwegera ngo muvugane akanka kuvuga ku gutinya umutekano wiwe. Abemeye kuvuga babicishije mu kwandika ubutumwa bugufi bwa WhatsApp bose ntibashima ko umwidondoro wabo umenyekana. Uyu ni uwo mu ntara ya Ngozi, hari isaha 9 yagize ati: nibara tumaze indwi yose atanama zitunywa, nukuri nitubona ivyo ari vyo. Ku Mikoni muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke, abakunzi b'ijwi rya Amerika bahahuriye n'abagiye kurondera ico bihembuza. Ni nko ku birometero birenga 4 uvuye i Butara, aho baronkera inyigisho. Wavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika yagize ati: nk'ubu twari tuje kurondera ivyo turya turabibuze, nta kintu na kimwe turaronka, nta n'igikoresho na kimwe baraduha, nuko tizuba gusa. Abava kure bamaze kwitahira kubera kurambirwa. Yamara jewe mukanya ndataha kuko mbona umengo ni ngorane gusa. Kurarira ibitumbura numva vyandambiye. Ubu twahaye izina rya Nivyindavyi Clemence n'uwo mu ntara ya Muyinga. Amaganya n'umwiheburo kuri iyi rusansuma abisangiye na mugenzi we wo mu kandi karere. Ejo twaratonze, twari twamaze gutaha, baca batubwira ngo dutahe kandi bazobituzanira ku makomine. Ubu tuvugana bariko batubwira yuko twosubira kubitorera kuri province. Umva mu mutwe twaramaze kuruha, itoronka n'ingene tunabivuga n'ukuri. Yaba ari bikunda umuntu yabihevye kweri. Umuntu ufuma aja kuri tera avuga ati ndiko mfasha igihugu, hakuja kuri tera uvuga ngo uriko korera iki, ugasanga wimaze. Umunyagihugu akurikirana uko ivya rusansuma biriko birakogwa, yibaza nimba abariko batunganya ibikorwa boba bazi ico barondera. Ubwabo uwo babwira ati turabarungitse muri mission, bakabarungika atani ikintu kimwe kibaho babahaye, ukwezi kugakunkumuka. Barumva ubwo bushobozi koko bo bukora bativye badakoze ibidakogwa. Uwo muntu nta nikinga, afise abana, afise umuryango, bariyumvira koko kw'ivyo hari akamaro bizogira. Mwishirahamwe ry'ugwaruka Nyafrika mparanira amajambere AGP bavuga ko ibiriko biraba bari mu gikorwa ca rusansuma bibabaje kandi bari mu gikorwa c'iteka ry'igihugu. Bongera koko imyidogo atari kuri abo bonyene. Hariho n'abajejwe kubagaburira mu nyigisho basanzwe bahabwa n'abanyene bavuga bati tuzorihwa nande, ko baje bakatubwira gusa ati nimutegura ifungurwa, nta bodo commande ntaki. Turabona ko abajejwe logistique bakwiye kwicara hamwe bagatunganya ibikorwa nk'uko bama babitunganya kugira ngo vy'ukuri tuzoronke umwimbu mwiza wizova muri rusansoma. Eric Nsengimana arongoye iryo shirahamwe ry'ugwaruka Nyafrika AGP asaba abajejwe gufata ingingo ko hokugwa ikibereye ku neza y'igihugu. Turibaza ko hari habari imbere batabitunganije neza. Turasaba ko bokugwa mu maguru masha kugira hajeho ababimenyereye bashobora kudushikana ku hangiro leta y'u Burundi yari yashatse ko dushobora gushikako. Nayo kubafise mu minwe igikorwa cyo gutunganya rusansuma rw'abantu, inyubako, uburimyi n'ubworozi, abahamagarira kwitwararika ko ari igikorwa cyo kudafata minenerwe. Abajejwe rusansoma uno munsi yirikira kogwa vy'ukuri bo bifata mu ntoke. Muri ko muraraba bose nka bose ntazose bidoga kubera iki biri gubusa, bagenda kurya bakarya ibintu bidakwiye, ugasha usanga vy'ukuri ntibafashwe neza. Turasaba ko abajejwe rusansoma bofata neza bari muri rusansoma, nibabahe uburyo bukwiye n'ibikenewe kugira ngo turonke umwimbu ukwiye, kuko iki ni igikorwa c'igihugu kitari co gufata minenere. Baze badushikiriza ibiharuro nyezina bishobore kuba ibiharuro mfatirwako. Rusansuma nyezina y'abanyagihugu, inyubako, uburimyi n'ubworozi yari yatanguye kuri wa 25 Myandagaro uyu mwaka, igeze kuri uyu wa 27 Myandagaro hari abataroronswa igikoresho na kimwe. Abo bamaze kugira ico bahabwa bafise umwambaro w'umupira n'udukarata tw'umwidondoro. Ikijanye n'amatelefone bategerezwa gukoresha n'ibindi bigendanwa babwirwa ko ari ukurindira
mu gihe ku mugoroba wo kuri uwa 26 Myandagaro bamenyeshejwe ko bariko batunganya neza ubuhinga buzokoreshwa muri ico gikorwa. Urakoze Desire Hatungimana. Tujye mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abahunze intambara baturuka muri za teritwari za Masisi na Nyiragongo bahisemo gukora ubuhinzi kugira ngo bashobore kwitunga bishyize hamwe. Abaturage babaha amasambu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimishukani Bakomera yarabasuye. Aha turi ni muri groupe ya Rusayo ibarizwa muri sheferi ya Bukumu muri teritwari ya Nyiragongo. Aka gace kari muri tumwe tugize teritware gatunzwe n'ubuhinzi butandukanye burimo ibirayi, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba n'ibigori. Muri aka gace kandi hakorerwa ubworozi butandukanye burimo ubw'ingurube, ihene n'intama. Inka zo ziracyari nke cyane ugereranyije n'andi matungo yorowe ahangaha. Aka gace kandi kazengurutswe n'ubwinshi bw'inkambi, dore ko nariho habarizwa inkambi ya Rusayo icumbikiye impunzi ziganjemo izaturutse muri teritwari ya Masisi n'igice kimwe cya teritwari ya Nyiragongo. Ubwo twazamukaga twerekeza muri aka gace twagiye duhura n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu mirima guhinga. Aba biganjemo impunzi. Uyu ni Madamu Rahabuka Hindo, impunzi yaturutse Ishasha mu teritwari ya Masisi, dusanze yikoreye umutwaro w'ibiti by'imyumbati. Nenda kushamba. Ubu njyewe ngiye guhinga nk'uko ubibona nikoreye ibiti by'imyumbati. Nshaka kugira ngo ndebe ko umuryango wanjye wabaho neza, kuko kwicara mu nkambi ntacyo bimaze. Ubu ningeraho ndatangira akazi. Impamvu mpisemo kwikorera ibiti by'imyumbati ni ukubera ko isombe nazo zisigaye zarahenze muri Goma. Ubwo rero ibi biramfasha njyewe kuko iwacu ntitukigerayo tena. Tukigera twasanze itsinda ry'abagore bahunze intambara barimo guhinga, abandi batera imbuto. Abo banyekongokazi bavuga ko bahisemo gukora ubuhinzi nyuma yo gusanga ubuzima bumeze nabi mu nkambi z'impunzi, cyane ko batakibona ubufasha buturutse kuri leta ya Kongo n'abaterankunga batandukanye. Tuko bakimbizi. Twebwe hano tureba turi impunzi, twabonye ubuzima bubaye bubi mu nkambi, duhitamo kwishyira hamwe dukora ubuhinzi. Twaraje ahangaha muri Nyiragongo dusaba abaturage basanzwe bafite imirima baduha ku mirima. Nk'uko ubibona ahangaha turahinga imihoko, ibijumba, ibishyimbo ndetse n'ibigori. Ibyo byose rero tubikora kugira ngo imiryango yacu ibeho neza. Ubuhunzi nibwo bwatumye dutekereza dutyo. Twabonye turambiwe imfashanyo kandi nazo zitazira ku gihe, niho twahisemo kwishyira hamwe ngo duhinge. Ibi twabikoze kugira ngo turebe ko twabona n'amafaranga make yo gufasha imiryango yacu. Aba bavuga ko kuva aho bafatiye icyemezo cyo kuva mu nkambi bagakoresha amaboko mu gutunga imiryango yabo, batagitega amaboko ku mfashanyo iva ku miryango itegamiye kuri leta. Nubwo barimo kugerageza kwiteza imbere, bavuga ko bagikeneye ubufasha butandukanye buturutse kuri leta n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kugerageza kurwanya inzara mu nkambi z'impunzi. Barasaba leta kwita ku kibazo cy'umutekano bagasubira iwabo mu cyaro kuko barambiwe ubuzima bwo guhunga. Sasa tunateseka, tunaomba msaada kubakuu. Nubwo turi gukora ubu buhinzi ariko tubayeho nabi cyane kuko nta wishimira kuba mu nkambi z'impunzi. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi n'inzego zose za leta ngo zidufashe, wenda zirebe ko zagarura umutekano wacu, ariko mu gihe tugitegereje ko umutekano ugaruka barebe uko badufasha ubu buhinzi bwacu bugende neza. Nibyo natwe turababaye cyane kubona dukora ubuhinzi. Reba nawe ahangaha turi guhinga ni ku mabuye, nubwo turimo kubikora ariko ntabwo twishimye. Inzara niyo bidutera. Ubwo rero nimba kudufasha batabishoboye bagarura umutekano wacu. Batusaidie kwanza banyamanzishe bile. Nubwo hari amatsinda yishize hamwe mu gukora ubuhinzi, hari bamwe mu mpunzi batabonye uburyo biyunga na bagenzi babo mu matsinda kubera ko batabashije kubona igishoro kimwe n'abandi. Ababo icyo bakora ni ugukorera ku mibyizi ya buri munsi bagahahira ingo zabo. Uyu ni Mukamana Ronia, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hafi 70. Tumusanze ahinga na bagenzi be. Hano ndi gukorera abandi kugira ngo ndebe ko nabona utwo kurya, kuko turi guteseka mu nkambi, ntacyo turi gufata, turi impunzi. Kugira ngo turye nuko twakorera abandi, niho turi kubona utwo kurya twa buri natwo tutaduhagije ariko tukabona bwacu.
undi ni madamu Wasife Chantal nawe wahunze aturutse muri sheferi ya Bashali mu teritwari ya Masisi. Uyu yatubwiye ko nubwo atunzwe n'imibyizi ya buri munsi afite intimba yo kuba yaratandukanye n'umuryango ubwo yahungaga, agasaba leta kwita ku mutekano w'uturere baturutsemo. Twavuye Masisi twirutse M23 none twageze n'inzara yenda kutwica. Mfite na musaza wanje yavuye nageze Masisi ahantu hitwa Kadirisha ageze agiye guhahirayo ibyo twasize mu mirima. M23 yaramujanye nago nzi ngo yamujanye. Ubwo bura nubwo ndi guhingirana mfite amarira menshi cyane hano. Ndi guhingirana kandi ndi no kurira. Ndago nzi ngo bamujanye. Ubwo Imana mwijuru dusengana turemye igashiraho M23 natwe. Turakeneye kugira ngo ikoreremo uyu president wacu kuko turapfuye turatesetse sana. Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya nimba hari icyo ubuyobozi bukora mu gufasha aba bagore ariko ntibyadukundiye. Twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ariko ntiyafata telefoni. Abahanga mu by'ubuhinzi bavuga ko kuva aho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa Kongo ubuhinzi n'ubworozi butagikorwa nk'uko byari biri kubera ko teritwari za Masisi na Rucuru zifatwa nk'izikora ubuhinzi cyane kurusha ahandi mu ntara Kivu ya ruguru zirimo umutekano muke. Ibyo kandi byateye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Umujyi wa Goma ni wo wakozweho cyane n'ingaruka ry'izamuka ry'ibiciro ku masoko kurusha utundi duce twose two muri Kivu ya ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Nano dusoreje aya makuru yiwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ugira uwasanga agira umusango. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.